ukuvuka no kubaho kwiwe hano ku isi vyabereye igitangaza urunganwe rwo mu gihe ciwe, mbere n'abakurikiye bagiye baramenyeshwa ivyamuranze vyagiye birahanahanwa uko imyaka yagiye irakurikirana urunganwe kurundi, kuko yaje yigisha abantu guhinduka boye kwumira Kuvyisi, maze riho bemere inkuru nziza. Abiyita ko bari incabwenge ico gihe abenshi muri bo ntibamwemeye, kuko inyigisho yiwe yababera insigabwenge, kuko yavuga ko ariwe mukate w'ubuzima wamanutse uva mu ijuru, uwuriye umubiri wiwe akanwa n'amaraso yiwe atazigera asubira gusonza no kunyotegwa, kandi ko atazigera apfa. Akavuga ko ariwe nzira, ukuri n'ubuzima, atawuja mu ijuru atamuciyeko. Ivyo akabishikiriza mu gihe abayahudi bari bageramiwe n'intwaro y'agahotoro n'agacinyizo k'abaromani bariko barabakoroniza ico gihe. Ari naco gituma abenshi mu bamukurikira baba bibaza ko aje gutembagaza iyo ntwaro y'abaromani, maze abanyisirayeli bishire bizane. Inyuma y'urupfu rwiwe, abigishwa biwe kumwe n'abandi bose bamukurikira akiriho bakomeje kwiyongera, mbere barahava bavukamwo idini Christianisme.